Ayo, ayo, Bon, izina abavyeyi bamaye ni ndagiye Thibaut. Gusa you artist ni Thizzy Thizzy. Yari yose nyene. No, kote y'umuziki umuziki bon yibisazi vraiment ni nko kugenda muri Grammys hajyanye mu ahantu nyene ushobora kuba recompense kuri talent ufise vraiment nkitangura na jerega je nari surprise nkitangura gute tonto dusigurire iyo fenomene niyo dukeneye yego vraiment arananere n'utuntu dukeya noke ari no muri team yanje ayiko mutima mama yake ko mutima tonto arukura bwira ibintu byinshi batari baze abantu muri bomba niwe yamaye na titre niwe yaguhaye kuka iyo zina kuka maniri rarenze I'm from the bottom, every day na hustle. Nigga to move fungo, cause anytime I struggle, stepping out the place, I believe I'm the best, and I just don't give up, let's go. Nakare namya kijana, jana. Thizzy, ariko nkaba neza kandi gabazo nakubwiye nashaka kubaza. Let's get it. Ibi bintu bivuze atazi ngo manza mubaze. Ntacho yambwiye yanyemereye. Yabinyemereye cyane. Thizzy. Thizzy mustari, Thizzy turabizi, Thizzy kibogare. Muona? Wanone Thizzy arafise ako kantu, arafise ako kaelema. Harahari ako kantu kuba kamurira amafaranga kwano kuba kamutwaye ubwenge. Apara umuziki. Kweri ki force ko nyamarare kwe. Iyo ni tamu yo kuvuga tonto, ni tamu yo kuvuga shatse kuvuga basi umukobwa mukundanye. Yo, shaje vraiment ngira pour l'instant ni carrière gosse. Sinzi ngaho hakaba hani célibataire kasoro sinye de célibataire turi muri célibataire abantu mukurikirana Kazor TV. Thizzy yabivuze ari single ko kandi oya nukuri bugare mu November. Sasa anafanya muziki, anafanya TikTok, anafanya Instagram. Sasa unataka mshaka ameze gute? Mshaka ameze gute? Nguyu arahari nguyu mukobwa rero waza kubona ikiboga akagishima shashiraho commentaire ati Thizzy I love you. Akandika kuga I love you too. Mbe navuga an advance much love too. Kazwa TV. We want the words, The solution of all dreams. Bakunzi ba Kazor TV, reka nongere kandi ndabaha ikaze kuri Kazor TV, televiziyo yanyu mukunda cyane. N'umusi nkaba nabazaniye umutumire witeka akaza kutubwira byinshi kuvyerekeye ubuzima bwiwe, career yiwe. Turaza kumubaza ibibazo byinshi mutarimo muziko kandi ndizera cyane muraza kumenya ko byinshi n'umunsi. Reka kwanza manze ndamuhe ikaze muri Kazor TV. Reka ndakwifurize ikaze bro. Merci beaucoup Digi. Thanks a lot kuri invitation. Ego ndabishimiye cyane abantu bose ko turi kuri Kazor TV. Weza gigo. Reka rero wongere widondore ku batakuzi. Na mbere ndabizi ni nabeshi banakuzi, ariko ku batakuzi ubabwire umyidondoro wawe, ubabwire izina ryawe. Bon, izina abavyeyi bamaye ni ndagiye Thibaut. Gusa you artist ni Thizzy Thizzy. Nkabakora umuziki, nkabakora R&B. Ego ibindi navyo ngira turaza turabiyaga uke nta kibazo cyane. Ariko n'umunsi uraza kunyemera turaza kuyaga kuri ibintu byinshi. Bana jendi nga ko nishikiye vraiment turaturira kawaida ndaguprofita. Reka sha tonto ntanguri ku kibazo ca mbere n'umunsi nari mfise. Nkaba nari nshaka Thizzy kwanza amanza abwire ku batabizi, atubwire umwaka yatanguye kuririmbamo. Bon, jewe natanguye kwinjira neza mu muziki neza, indirimbo yanje ya mbere ndayireleasinze muri 2018. Gusa aho gatoya natanguye kuririmba kuva muri 2016 2017
n'umukuza wanje ari ibintu nyene vy'ama freestyle tu ari ibintu vyo kwiryohera gusa ubwo niho mu grand frère wanje yumvise freestyle ambwira ati urashoboye raba ubi sinovuga ko ari carrière gusa witante urabe ko hari ico umuntu akumvise ijwi ryawe canke akumva ivyo uravuga vyo mutusha donc ubwo nyene niho naciye ngera muri studio muri 2018 nk'igiciga donc vyari vyoroshe kabisa après ebana nuko n'ubu turashari ngaha the rest is n'ubu turi ngaha kabisa n'ubu muracaduha imiziki na cane ebana tonto ariko vraiment nkaba nari nshaka utubwire akaririmbo kawe ka mbere wahereyeko kandi ego vraiment utuduha na kapera uryohera ba ego tonto akaririmbo ka mbere yewe akaririmbo ka mbere kanje jana izina ndego ebana n'utwenge muga kitwa sindabishobora oya tonto ubu vyarakunze urumva niyo ihoni kumva indirimbo yanje ati sindabishobora ubu kameme hari agatafari nashize kuri carrière donc biri byo twenza abantu benshi urumva akapela basi ndima kantu gatoya kuko yari rap vraiment kandi rap ni affaire terminée kavuga ati shaka kumico shaka kandi shaka abantu barza nezi shavu sindabishobora ego merci beaucoup abakunzi ba Kazor TV mwavyumvise akaririmbo ka mbere kiwe ni sindabishobora ariko ubu tukaba tubona ibintu biriko biragenda neza cyane tonto ariko vraiment uheje kutubwira ko akaririmbo kawe ka mbere kari sindabishobora ariko tukaba tubona ubu inguvu wazananye inguvu wabishizemwo nkaba n'ingoma ndakubaze ariko ubu harahugeze hari naho waruri ariko ndakeneye utubwire jewe n'abakunzi ba Kazor TV utubwire indoto ya Thizzy y'ibisazi indoto kuri kote ya carrière canke yari yose nyene non kote y'umuziki bon y'ibisazi vraiment ebana ni nko kugenda muri Grammys hajyanye mu ahantu nyene ushobora kuba récompensé kuri talent ufise guteramisha abantu nka 10,000 personnes ibintu vyuko wewe uri kuri tête d'affiche kabisa niko novuga kuri kate ya carrière niyo ndoto y'ibisazi novuga vraiment fise ku mutima yego ntanyuma no kubesha abandi bantu nkunda buri munsi kuri kumano yanje yego kweri mafamiye yanje abagenzi banje abantu bose banyizeye back then nikirimba sindabishobora ndabereke ivyamwa vya carrière yanje yego ariko Thizzy turabona ko umuziki mwiza Thizzy n'umuntu dukunze kubona myeno miss adu umuziki umeze neza kandi baza ni kubw'inguvu za washizemwo kuko urafise aho wavuye nkuko nabivuze urafise naho ushaka gushika sivyo ariko hari ikibazo je mfise kuri wewe nashaka kubaza n'umunsi nkeneye kumenya Thizzy arafise management jewe bon na management fise gusa novuga ndafise team canke staff ishiri kuboko ku ma projet yanje yose peut-être abantu vraiment bafise investissement nini canke iki gusa n'abantu bitanga babonye umuco muri jewe kandi bizera ko uwo muco uzomurikira abantu benshi muri kazoza donc ego na management fise gusa ndafise abantu bafasha muri kote ya distribution y'umuziki wanje ariyo Kora Entertainment ego atari ivyo vraiment management ni kubw'inguvu zanje n'abagenzi banje canke abantu bari bo bose nabo bariko turaba kuri Kazor wabona ko harimo ikintu ego wafise ikintu bashiramwo I'm open to that ego Thizzy kabeje kuvuga ati Kora Entertainment big up kuri yo akabavuze kuri team yiwe big up cyane kandi naje reka ndakubwire big up kuri we tonto thank you brother ibikogwa ukora biranezera abantu ariko bakunzi ba Kazor TV tukigezaho nyene aravuze ati ni kubw'inguvu ziwe ni kubwa team yiwe ni kubwa Kora Entertainment ifise nayo ne ukuboko ishiramwo ariko umuntu afise impano nk'uyu kabisa umuntu ashoboye nka Thizzy n'umuntu akwiriye support abarundi cyane gose abarundi hari ukuntu novuga gute badashiramwo
iyo support ikwiye kuko uramaze gutanga indirimbo zimaze gukundwa nka za kuka indirimbo nka ijana indirimbo yitwa non stop indirimbo nyinshi tonto je ndagukurikirana man juru umuntu wanje man uri umuntu wanje sivyo ariko vraiment bakunzi ba Kazor TV Thizzy ngaha arashaka kuririmba kandi aririmbira nyebwe abarundi aririmba umuziki ndundi kandi turizera nuko nani ma featuring uzoyaduha tonto cyane gose wangu cyane gose gusa pour l'instant nibaza ko umuntu akaratangura kwiyubaka atangura kwiyubaka ari wenyene kandi yego umuntu arashobora kwiyubaka ugasanga ari abantu baza baramufasha tuvuge bamuhaye fit kwera peut-être izina rikure gusa jewe nashatse kugena muri yo aventure ndi jenyene pour que ngeze kuri ahantu novuga ati ndi satisfait bakunzi ba Kazor TV Thizzy akabaheje kutwemera ama featuring kandi mukaba muvyumvise twitege ibisasu tonto ibisasu vraiment ni back to back you know abantu benshi baririmbyi bakunda gukora akarimbo kamwe canke tubiri gusa ubu ndiko ndabona ama program muri iyi industry kuko abantu benshi barasohora ama EP abantu benshi barasohora ama album donc vraiment du continue n'izo mindset kuko abafana bacu ni bakene kumva indirimbo imwe canke zibiri mu mwaka izonye tuko turabashonjesha cyane donc je vraiment ndabemere kwera uko uyu mwaka vraiment au indirimbo 3-4 naho nyene umwaka ukurahera kwaje mugabo bizoza ariko birahari cyane gose reka turindirire ntacyo hafi yo mu gikoni n'ubundi vraiment turindire hafi yo mu gikoni ariko Thizzy nkabone nifite ikindi kibazo nashaka kubariza ngaha nyene kuri televiziyo yacu Thizzy watubwiye ko ugitangura watangwe muri 2018 ariko nkabone nifite kandi kabazo turamenyereye ngaha mu karanga k'abarundi n'abarundi kazi mu mico mu bisanzwe je ndakeneye kumenya muhiri wanyu kumva wabwira ngo je ndumusani ndaririmba ego ndakeneye umbwigene babifashe to bon jewe vraiment nkitangura na jerega je nari discipline nkitangura fete gute tonto dusigurire iyo fenomene niyo dukeneye jerumba je nage muri studio ego naresha mera studio nagenda nandika indirimbo nakubwiye natangwe n'ama freestyle donc ama freestyle naresha mu phone uwo munsi nagiye kuri sinda bishobora naresha muri studio byose birahera ndayisohora kandi nayisohoye vraiment nayisohoye uko nyene kwera mvyonga abantu nyene ndabe ko nubogira nayisohoye kandi mu period y'amashuri donc abantu benshi bambwira ati bro what bitewe ni wewe canki ati nanje navyisanzemo maji urumva donc byaranangaje en soi moi-même n'abandi aux alentours gusa novuga ko vraiment barama support buke kuko urumva uravuga ati umwana wacu aracari mu mashuri ntaragana ko yaheza afise n'ayandi ya kaminuza amurindiriye donc bien sûr hariyo akukana inquiétude kuko industry yacu niteye imbere cyane na amashuri yigisha umuziki na amaki donc ils ont le droit yo kuvuga ati mwana powesha vraiment uravyo mais au fur et à mesure naraberetse igituma nkunda umuziki n'undi acabereka kandi ubunye vraiment n'abantu vraiment nibo ba mbere no kuri link ndayibarungikiye nibo bapataje mu muryango wose yego from urumva nibo wakugirira promo vraiment na radio present n'ama interview biraryoshe cyane tonto ubu nimba ugeze ku rwego guko umuvyeyi yo bagutahura agatahura ico ushaka agatahura ikintu umva ushaka gukora ariko kanagusupportinga je ndumva ari ibintu biryoshe cyane tonto biraryoshe cyane vraiment ni umunezero udashobora kumva kuko hari n'abantu bakora imiziki bakayikora imyaka 5 mugabo umuvyeyi akavuga ati ivyo bintu navyo shaka no kumva donc kandi ivyo birakubabaza yego urashobora kuvuga ati mafuje ngo yafana mugabo nyene aho byatanguriye umuryango source itagufata vraiment hamariyo manque donc ndavyishimira cyane mu bantu baguhaye inguvu urumva n'abavyeyi bawe urabashingira intahe yego ndashingira intahe papa wanje nubwo atagihari ndashingira mama na mama vraiment aragira ica koze yego vraiment aranerera n'utuntu dukeya donc ari no muri team yanje ayiko mutimo
time mama yake ko mutima time umve tonto aho uri kurabwira ibintu byinshi batari bazi abantu muri abakunzi ba Kazor TV ariko reka ndakubwire biraryoshe cyane kumva umuririmbi ashikiwe n'umuvyeyi wiwe ni ibintu biryoshe cyane ngira bitanga n'ingufu kurushiriza yo bitanga nuko no kubwiye ati vraiment ni uri kuri 100% mugabo cugira kuri 110%. Urafite aga pourcentage urenzako ako kantu gatoya ako kantu utegerezwa ugashira ako gaserize sure gato je nibaze uri kurakora n'umuziki uca wibuka ati burya ndafite umufana ntegerezwa kwemera kawaida bro hari umufana ndutira wose ndavuga ati bana ahari ko ndirimbo ndayandike manza hari umuntu yemvya yandikira abantu afete niyandikira wenyene donc muri studio aguma yandika avuga ati iki kintu aka melody ukuntu ndiko ndaduza ijwi abantu ninagera muri concert bazonkurikira bazojana nanje donc nivyo vraiment that's the niyo motivation ukwiye kuyiha en tant qu'artiste ukurandika indirimbo canke ukura composer indirimbo bakunzi ba Kazor TV abantu bose bayikurikirana n'abaririmbyi bose bazora bakino kiganiro arababwiye muri ko murandika indirimbo muyumvire n'abafana cyane gose kuko nimwe tukorera bien sûr hari gihe umuntu akora avuga ati jereka nkora ibintu binezereza jewe kandi ico kintu ni fresh kuko abafana wamubiteze bya bindi bidondika canke iki canke wamubiteze ngo ubaha akantu ka love mugabo wasipire nakandi kantu bakavuga ati tumenyereye muri ivyo bintu donc quand même biba 50-50 uryohera abafana mugana wewe na cyane wiryohera yego akabeje gutanga impanuro nziza cyane ku ba artiste ego n'abafisi cyo babivuga ko bazokwandikiye muri commentaire kuri kino kintu haje kuvuga ni ikintu gikomeye cyane hanyuma ariko Thizzy cyenda keneye kukubaza imbere ya kamera wewe niye muziki no wovuga ko maîtrise uzi kuririmba sorte y'imiziki je no vuga ko maîtrise base no vuga yose kuko vraiment rap niyo no vuga ko ego nayitanguye mugabo vraiment no uvuze ngo rap niyo no freestyle hapa tonto hapa ku kamera wewe umvi ni mwenene sindahitse ego uvuze ati rap niyo yongora yo kugora tonto ariyo wahereyeko nayo nahereyeko none wazi ko nahevye kweri oya ariko dumo akantu ka impro urumva akantu ka impro gatonya ndaguhe beat wanashaka tonto mimi ni kwa rapere acha basi tuyache hivyo tubireke je ko je nshanda kuyica umbwiye R&B umbwiye afro R&B ibintu vyuko canke dancehall naho ndacisha ko nyene ego vraiment n'amapiano nivyo novuga ko ndi comfortable navyo umudiho wa dancehall umudiho wa R&B wa afro wa mapiano aho rero tonto aho urumva uranzanyira vuza amapiano n'umudiho ukunze kuryohera abantu mwino minsi tonto sivyo novuga ko ari umuziki mwino minsi usigaye ukunzwe isi yose that's the new way hamawe nawe waraduhaye isonge yitwa akuka uraduha isonge yitwa ijana izo no uvuga ko ari songe zakunzwe cyane ni minsi iri kiragenda ni nazo hit song no uvuga zamenye abantu benshi cyane ziwawe sivyo ndagusavye uno munsi duhereye kuri akuka utubwire inspiration how wayikuye kuntu wicaye urimvira ati ngomba nandika uku bigomba bigenda ukunza kugenda ukunuku hanyuma twarabonye harabaye n'ama challenge indirimbo yarakunzwe cyane tonto tubwire inspiration ya akuka hano wayikuye bon akuka vraiment yaje muri wa mwanya nyene na mapiano aikarazi urumva je nayi mazi misi myinshi vraiment nakora kwera nayi mu ishuri nayi ngoma meze humanité donc abana ibintu by'imiziki navyikwemo no mu mutwe kwera ibintu by'ishuri mugabo mugenzi wanje arambwira ati bro umva cyo gihari akintu imidiho yari biri gusa yari drill cyangwa amapiano drill avuga ati wewe rap warahevye reka tubire mugabo reka tugende ku mapiano rero amapiano ndavuga ati je naje na mapiano vraiment niyo nikiya découvrir sinabwa yinteresse ko cyane donc umugenzi no ahanini ni umugenzi akora muri staff yanje yambwira ati bro nakuntu ukora amapiano kandi indirimbo kayita akuka
akuka urumva niwe yamaye zina honyene na titre niwe yaguhaye akuka iryo zina akuka mani rirarenze umugabo rero je urabizi je sinzi ko abantu batazi ico akuka abarundi akuka ni terme novuga abarundi badakunze gukoresha ni terme badakunze gukoresha gakoreshwa cyane mu ajya mu Rwanda gusa biva mu mwuka donc biva mu mwuka hari umwuka wera hari umwuka imyuka yari yose imyuka myiza je niyo narembye you know positive vibes only so yego ndajaho ndandika gatoya ibana coge twari no mu ma exit mu papers exit uri muri papers kuita mu studio après ashigaye nka desebene ko ngwita exit donc ibana ndayicarira ndandika neza genda kwa X Factor ibana namugo beat twari composer turi hamwe turi twese ibana turaheza hanyuma ibindi ni history drama turabona abantu bayikunze cyane nanje kubwi wanje yari video ya mbere yakuka andi hose nashora ama audio donc vraiment sinaniteze urya rukundo rwose banyeretse sinaniteze kugenda muri public uko kose ne byarakunze kandi abishimira Imana kuko bwiriya bihe nivyo narota mu myaka 3 ya mbere ya carrière yanje nkora imiziki ata grand succès ihari hari juste succès critique donc vraiment byanezereje hanyuma ijana hajimo artiste wese digidinda kuwe asokri yumu artiste akoresha nico nari nkeneye erega ako gapiripiri je niko nkeneye piripiri vraiment hajimo artiste ntazobwira mu artiste akubwira ngo gafisa amahit yego arafisa amahit mugabo iyo usohoye ikintu kigakundwa cyane kugisoza n'ikindi kintu gikundwe kurusha canke kingane nico kintu cyambere biragoye uricara ukandika je kuri akuka vraiment après akuka ntabwo ati fo ndabaho ikindi kintu mugabo sinakubeshe vraiment naramedise sana ndandika indirimbo ndavuga ati wapi niyoza isumba akuka canke niyoza igiriki ndakubita vraiment mara nk'ikintu ca 7 mois atana nandika vraiment yumvira mu artiste kumara 7 mois atandika vraiment haba yakana donc ebana 2022 irashitse ata kintu kiri sérieux ndandika public mugabo Novembre chandinjira kandi studio n'indirimbo yitwa ijana na myaka ijana gusa ndayiha yindi kwera kweshi dukunze kuvuga ngo na myaka ijana ibintu nyene tugenda kuryoherwa nakare na myaka ijana ibintu vy'uhomboka ibintu bikibakibe urumva je mugabo je nayihaye yindi context nakubaye ati yego ikiba kiraba gusa est-ce que niya impact uzowashitse muri society juste kugenda kunywa n'abagenzi canke ico nico wosigira société nico wosigira famille yawe donc je naciye ndabisha mu yindi sens avuga ati na myaka ijana ati nta mwanya dufise niyo na metaphore novuga nta mwanya dufise nituze umwanya wacu donc tugerageze gushira impact yari yose mu kintu cyaco cyose ukunda ubwishiremo umutima wawe wose kandi kizogume hamwe niwagenda umuntu azokumubwa ati digidigi canke Thizzy canke wari we wese Kazo TV ati yaranditse amateka kandi azokwamaho ikintu bakoze kizokwama that's why niyo experience yavuye muri ijana cha try clip line nayo yaronka urukundo rwishe vraiment naye sinaniteze kwera abantu benshi muri societe bakunda indirimbo swate n'urukundo swate ni gutamba ravyo ni bakunda ibintu indirimbo z'inyigisho cyane gose sinzi kurayibona donc ni indirimbo vraiment nariyumviriye cyane mbere yo kuyisohora donc nabonye ko habaye impact yari yose donc ndavyishimira cyane tonto don't worry indirimbo yawe yari yanditse fresh yari iryoshe cyane ndabiza abantu benshi barayikunze tonto thank you so much bro. Ariko mugabo nkaba nari nshaka vraiment ijana ungirire akapera tonto ijya songe ari mutamu tonto atatu vraiment bakunzi ba Kazo TV jewe akuka c'est vrai yari mu vibes gusa ijana
yavi quelque chose. Ah, merci mon gars. Hari akantu washizemo man. Ndagusavye akapela hapa. Let's go. Okay. Life is too short. Awe. Numundi namya kijana. Jaka noti no kurinda gafana. Easy bad energy hapana. Even ngora buja biri more stamina. I wanna conquer the game. Me I got no time to waste. The sky is the limit. Yeah. This life yoni bala. I pray no be wahala. Buri manya turakora. Turonge la vida loca, let's go. I come from the bottom, every day na hustle. Nigga to mufungo, cause anytime I struggle, stepping out the place, I believe I'm the best, and I just don't give up, let's go. Nakare namya kijana, jana, jana. Namya kijana, jana, jana. Namya kijana, namya kijana, yeah. Oh, oh, oh. Thanks Tonto. Na vibe. Murumva from muhungu wanyu arashoboye man. Merci cyane. Arashoboye cyane. Merci sana ewe. Supporting gose Tonto. Merci beaucoup. Supporting cyane. Merci eba. Ninguvu cyane ko arashoboye man. Eba. Arashoboye cyane, arashoboye. Ariko Thizzy vraiment ko uteje kuduha akapela karyoshe cyane Tonto. Kindirimbo ijana indirimbo ya trending indirimbo yakunzwe n'abantu benshi. Ariko siyo yonyine nakubwiye nakuka Tonto. Kandi ni indirimbo novuga zagize challenge. Yeah, challenge vraiment. Kandi kuma platform Tonto. Kuma platform bon, jewe umuntu quand même ari ouvert kuri platform zose. Yego turakunze Facebook, turakunze Instagram, turakunze Twitter. Gusa promotion cyane ijana hawe yavuye ni kuri TikTok narabikoreye ko cyane nakora ama TikTok mbere yuko posting n'indirimo zanje nakoze ama TikTok kwera abantu bamenyere ishura ryanje kuri TikTok avant yuko na ngiriya promo yanje y'indirimo yanje shasha kuri jana. Donc byarangoze ko ukuntu bayakiye neza ama video arakogwa ari menshi. Donc vraiment niho novuga ko na hanini promotion yavuye kuri TikTok. Donc ndahamagara n'abartiste buhunde kuko benshi nibaze gukoresha ama social media neza kuko vraiment niyo ikintu ubonye le monde ni digital en fait ubonye kenshi bose réseaux sociaux. Donc nivyo navuga. Donc ama challenge arakozwe, ama dance challenge arakozwe, you know vibe sana. Nimba araga choreography no kakwigisha ndahore nayo aranyitanze bakozi bakazorti baranyitanze nukuri Tonto. Iki kintu waje kuvuga turazahogigarukako challenge zose urazi kuzitamba challenge zose urazi kuzitamba zose brava ya umviriza ntimushuhe cyane kuko dushobora kubivamo ariko ndizera muraza kubona akantu niyo tuzoba tiko turaheza ndaza kumutesa ndabizi izo challenge nahari iziwe ntazazi gutamba ngo je ndabizi on Paris tugire Paris bazoshagira commentaire mu commentaire baraba yego mwavyumvise abakunzi bakazo TV munsi muzokwandika uzayatsinze uviriza digidigi murabizi murabizi MC waje ntacyo turagaruka ariko nkaba nari mfise akandi kabazo naye nshaka kukubaza. Ego uratanguye kuririmba 2018 ariko byumwa ubustare ni ikintu novuga kigoye muri societe kiragoye cyane ariko je nkaba nari nkeneye kumenya no nkaba nari nkeneye kumenya muri quartier. Voilà quartier apana la famille apana papa mama umuvukana no les cousins cousines les oncles les tantes urumva abo bari ruguru urumva Tonto ndakeneye umbwira ukuntu bavyakiriye bon mu kibano ubustare babona Thizzy kuma YouTube bagacha bamubona barabana bon ubiviva gute? Bon ngitangura vraiment erega ugitangura vraiment ntihabura abantu bagupinga kandi si abantu bagupinga si babandi utazi ni wari yanyene mama mugendana you know sinovuga ko bampinze canke gusa ni bari bwabone potentiel yanje. Donc au fur et à mesure barabonye potentiel bwa mbere ni bavyakira avuga ati wa muhungu wa kanaka nasigaririmbi babasha sinzi yagiyemo ngo nawe kandi yahora uwa mbere
timwishure vyahora bimeze neza tubona umusanisha usha ebana amanota ngo yagiye hasi but ibyo byose si ibintu vraiment aya majambo nayo yumva mugabo nigeze ashira down canke nigeze atuma ishaka ryanje rigabanuka canke ingoga zanje zigabanuka donc naco vyambwiye gusa ubunye rero ubunye vraiment ni babandi ubunye duhuye tuvuga ati Thizzy ati we ndirimbira kamwe basi tikamye gusa basi kamwe basi cishiriza kakapela donc biranwenza cyane kubona ati abantu uraraba ukuntu byari bimeze ijyambere hamugacu difference ukaraba ugashira di balance kuvuga nti tuvuga ngo ndabantu babishakira amahiti gusa babishakira amahiti gusa vraiment ibintu biza biragira hasi wapi niyo bishaka mugabo je peux pas sishobora kubatakisha vuba canke iki kuko nanje muri ico gihe nako nditora musicalement muri carrière yanje donc najewe sinarinzi potentiel yanje mugabo nyenda yizi kandi n'abantu bazi potentiel yanje barankurikira abatayizi naho bazobimenya dosito bategerezwa cyane gose bategerezwa kubimenya bategerezwa ko mu gihe kwibinjiza mu maraso ntago nzozana agaserenge uko bigenda kose mu buryo bwose bushoboka kabisa kandi tonto je ndagusupportinga cyane nkaba ntumira n'abandi cyane kumusuportinga uyu musore wacu n'umusore fun fact sinzi kuyibuka mu MC Digidigi bwa mbere umunsi twahuye yari mu kanife karaho sinzi kukibuka mu Kabondo ebana duhura ahantu nyene sishaka kuhavuga ko yana ahantu vigera ambwa ati bro je nakwemera kukarimba karaho ka non stop sibeshe bakazi vraiment sibeshe bakazi mugabo niyo ndirimbo novuga ko yanyuguruye un peu la portail du succès kuko niyo ndirimbo ya mbere nakoze abantu baravuga ati ndirimbo niyo kubatumira kuyumviriza batarayumviriza na cyane twa non stop muyihe power nkuko mwahaye power akuka ijana bigene neza kandi merci sana nagasonye kari gakosoye tonto nagakosonye vraiment kari kameze neza cyane kandi vraiment genda gutesa support nyinshi bandanye kumushyiramo ingufu cyane ariko nkabandi nifisa kandi kabazo isama nimba nibuka neza umengo twarahuriye muri show cyane show iraho yego ntibikiri banga byarabaye reka hariyo n'amapicha hariyo byose birahari tonto tukaba duheruka guhurira mu giteramo cya Seka Roche Comedy akaravyica ku MC Digidigi mu booking nawe nyene abakorera ubanza cyane na cyane nshaka ndafata ubuseriye nshaka ndagira nkuko tonto muri ko professionnel manza zose bani pati yawo mamarché manza zose ariko anniversaire ranima reka tugaruke ku byo twari turi ko uyu musore wacu n'uko tuko turayaga Thizzy ndashaka umbwira ukuntu wabonye public yakwakiriye ujya munsi bwa mbere nk'igishika amana ifise ubwo haje mu artiste misi yose nawe uri umu MC kwera nawe nagira track vraiment yari irimo kandi haritabiye abantu benshi bayibonye donc vraiment avuga ati none ndabigenze gute kandi sina perform ibintu byinshi kandi ndabizi hari muri rya public hari n'abandi bari hanze kuva kera kwera abantu bo mu ikati nyene za kinanira hari yani big up but ninjiye abantu ndabona public yakiriye nyene nigishikana avuga ati wow si ça aurait été il y a 2 ans ni bari kunyakira uko ni bari hari nyene bakoma amashi ati yego urakiriye umuntu bakaca bicara rero bakaraba numva nata expression ni mugabo hariho abantu vraiment no gutamba wasanga tuko turatambana bahagurutse indirimbo bazizi ubwira DJ ati kumpa ukumva baragukomplese icyonye nico kintu rero chako kinezera cyane mu artiste urumva natsa ndabwira batsa amatara bakatsa amatara that's incredible no muri backstage abantu bakaza ifoto ni ibintu ifoto bro jewe Thizzy naje hari n'undi yambwiye ngo unashaka kuyambira bati Chris Brown jewe di Chris Brown so ni ibintu vraiment binezera cyane umuntu w'umu artiste kubona ko
atatama yiroherera donc novuga ko vraiment it was good nawe vraiment nabonye ko wacanishe ariko kabisa bana bikwiye si digidigi book him fire yewe oya nukuri vraiment jewe kamvuge je ukuntu nabonye je nari ndi nyuma ya stage c'est vrai narakwakiriye ndaguha public ariko je kindi kintu nabonye naragiwe sana vyarampaye inguvu kuko les générations z'ubu ntiziriko zirabrilla ubu oya duma ubu générations z'ubu ziko zirabrilla kurusha uko myo myaka iheze bazi agaciro sivyo kare bari babaririmbye nyene bandi ariko nararavye power wagize nararavye ukuntu watambishije public nararavye ukuntu waririmbye tonto ebana je ndabasavye cyane vraiment uwo mutipe azodutangaza mimi minsi rimbe merci abakunzi ba Kazor TV mu mukurikirane hafi jewe na nimero sigenda ifise na stati ndara yewe oya je ndazi kubona utuntu tumye nyene umyaka isa kuri vraiment ni muzuri tonto muzuri vraiment ni vya bindi nyene nizanguvu tugume twemeza abantu kandi ndizera Imana ibigiyemo cyane na ugashira inguvu ziwawe ndibaza n'umundi vraiment cyo nisuye gato inyuma cyo waruvuze ko generation y'ubu unye turafise new generation nyinshi abantu benshi unye umuntu arashaka gukora indirimbo ya mbere igahitinga ari indirimbo yewe ya mbere kera ivyo ni vyakunda 2017 jewe personnellement jewe nani imiziki y'abarundi numviriza nayumviriza but numviriza babandi nyene mvuga ati tuvuge nk'abahande bose ajya amazina nyene ubona ni legendary urumva mugabo ata sans plus na new generation ni interessako mugabo kuva ngiye mu muziki 2018 ebana haraza releve y'aba musiciens benshi bari new generation kandi bato donc biranezereza cyane kubona ko uburundi vraiment asha inyuma ni heza vraiment kazoza ni keza cyane yego katuvyizere cyane ko bizogutwengera kuko talent ifise man irahari tout simplement reka tumushigikire ndabizi bizogenda neza ariko oya mugabo cyari kintu mugaca makintangaza misi yose Thizzy tumaze imisi tubona abastare bijabukira tutamenya n'ingene bagiye none wewe tubwire ngo mube diaspora tukwitegete nivyo stare wumva ngo ngageza aha twitege ko nawe urimo kuba diaspora musicien rumba brother nushaka kuba blaming ako bagiye ubuzima burakutwara ahandi hantu canke Imana iragutwara ahandi hantu ego tusanga twaguye gatoya muri career yacu musical kuko tuba tuko turatafuta ayandi mahera ahandi hantu gusa jewe ndacari I'm still young, ndafise za kaminuza nigeza kwiga but vraiment umuziki wose sinzoheba naho nogenda hehe canke iki sinzoheba vraiment simvuze ko ngiye kugenda donc vraiment nivyaba naho nyene sinzobareka tout simplement ico cyo kitwemereye icone ebana uzoguma duhaye bishasha kuko twebwe abarundi waramaze kuza twarakubonye honyene hari yanyu bafise ama equipment yakaja ajya no baha ama clip yakaja mukavuga ati turi wa muhungu wacu ni hatari oya vraiment tonto je ndavyizeye ko bizogenda neza uko bimeze kose tonto ko bimeze kose tuzogushigikira abarundi na mbere n'abatari abarundi bakubone no mu mahanga bien sûr Thizzy arashoboye kabisa Thizzy twese tuzotera imbere sije gusa namwese Kazor TV bien sûr gusupportingana byose gusupportingana cyane ego Thizzy ariko nkaba nemisa kandi gabazo nakubwiye nshaka kubaza Let's get it. Ibi bintu abivuze atazi ngo manza mubaze. Ntaco yambwiye yanyemereye. Yabinyemereye cyane. Thizzy. Thizzy mustare, Thizzy turabizi, Thizzy kibogare muona. None Thizzy arafise ako kantu, arafise ako kaelema. Harahari ako kantu kuba kamurira amafaranga kwano kuba kamutwaye ubwenge apara umuziki. Kweri ki forcément ko nyamarare kwi. Iyo ni termo yo kuvuga tontoni, termo yo kuvuga shatse kuvuga basi umukobwa mukundanye.
yo chargé vraiment wapi kweli naho ngira pour l'instant ni carrière gusa sinzi nkaho hakaba handitse célibataire célibataire kasoro signe de célibataire turi muri célibataire gang abantu mukurikirana Kazor TV Thizzy yabivuze hari single ko kandi oya nukuri bogare nk'uyu vraiment sasa anafanya muziki anafanya TikTok anafanya Instagram sasa mnataka mshaka ameze gute mshaka ameze gute nguyu arahari nguyu umukobwa rero waza kubona ikiboga akagishima shashira commentaire ati Thizzy I love you akandika kukajambo I love you too mbe ndavuga en avance much love too yeah. Avance, gusa nyene, you know, ego benshi rakunze kukitubaza twe abastari kweri himbe aba MC nabo. MC mwe n'umuronga aba, jewe je ndi journaliste ubu ivyo tuwemera. Aba journaliste rero yo bugaye. Oya urumva ahubwo mutima wabo. Oya ntiwugaye uracakora. Uracakora kabisa ariko reka ndakwibariza kandi ivyo tubireke na mbere ndumva utangwe muga mye nawe mwabaye gute warabazi kibazo mugasha mugihindukiza ku journalist mana yanje hewe ariko byarabaye Thizzy ndasabye utubwire urumva tubwire ako ka video ko bakaragutwaye amahera ukavuga ati je Thizzy ndazimbye ariko ntaco ko ari hit ndihevye sha video rero yatwara amahera menshi bon si menshi comme tel gusa kuko twarabonye abantu bava imiriro muri ijana tubimenyere muri Kendrick Lamar songs ewe urumva bon yego iyo ushatse gukora ikintu kiri innovatrice ikintu nyene abantu bataramenya mu gihugu biratwara amahera bien sûr biratwara amahera gusa vu que fise ya team nanje ngore ama video umuntu namanitura kenshi kandi atanca amaboko shout out to Candy director donc tuvuga no buga kari jana kweri jana yadutwaye amahera jana make si menshi cyane si menshi sindayatanga mbwa si menshi oya ntacu kandi yari song tonto yisa neza yifise image nziza en tout cas comparer à kuka nyene ni novuga ati yego harimo ama image intéressant gusa ijana ni on dirait que c'est une histoire mbandi ko ndarakonta ni amani gomiwe nka movie kweri nka movie akakumetage yego akakumetage kari mu muziki tu harimo vibes you know mugabo Thizzy imbere yuko dusezera abakunzi ba Kazor TV nishaka utubwire Thizzy mu myaka 10 kintu ashaka kuba yashitseko mu myaka 10 sivyo ndakeneye uvuga ati Thizzy je mu myaka 10 nibonaha sivyo Imana igutije amagara bien sûr Thizzy nshaka ibi mu myaka 10 bizobe vyambaye kuko ninzobe nabikoze bon je mu myaka 10 ndizera ko vraiment cyambere coco ko carrière yanje izoba ikiri nzoba ndi muzima kwanza hanyuma carrière yanje izoba haranditse ko andi matafari menshi kuri carrière yanje hamwe famille yanje shobora kuyibeshaho ku mano nuko tena navuze mu bwa mbere ku mano yanje hanyuma bien sûr quand même mu myaka 10 nzona nabaye quand même washaka madamu vraiment madamu wasabe yabonetse abonetse myaka 10 hamanyene abastari bashaka abagore twago none gashaba n'umushaka none donc mu myaka 10 vraiment ndibaza ko if possible nzona aronse na famille donc ego je vise que ajya mu umugabo nyene umuntu wo gutanga aratanga arafise icatanga donc moi mon rêve c'est yugutanga sishaka kwigumiza niniza amahera canke ninijiza ubwenge bwari bwo bwose ngo ndabigumize iwanje ni gutanga knowledge gutanga richesse yari kana kanzoba na ronse muri yo myaka 10 niyo rêve yanje ego
akaba yaje kutubwira reve yiwe ariko nkaba nari nshaka wakompanye ko n'ama conseil uri kuraha umuntu yara ari aho hantu wari 2018 ndakeneye umubwire impanuro utubwire umubwire discipline wihaye wongera unabahanura bien sûr utanga n'ama conseil ego bon je kuva nkitangura carrière yanje ikintu nize kandi shaka ko n'abantu bari bose bashaka gutangura carrière yabo canke iki ni kuba resilient mu byo ukora ni kuba ufise discipline hajyanye shono ku sinzi ko wari ukize mugabo impano si ikora byose urashobora kuba ufise uzi kuririmba urashobora kuba uzi kugira ubujournalisme gusa udafise ayandi ma element fondamentaux yo gufata succès nibikunda na gato nibikunda donc harakenerwa discipline mu kazi harakenerwa kurespecta abandi muwa muri kumwe kuko nuru wa mbere kandi nuru wa nyuma you know so ifo kuzana iryo hinduka mu kazi ukurakora kandi ni no kugumako kuco ukunda abantu benshi baravuga ati cyane abantu artiste twebwe dutangura gukora ataco twiteze mu nyuma nitwa twiteze ama miliyoni nkangahe baronka nk'umuntu yakoze cyane mu Burundi cyane ngaha mu Burundi no hose brother si bose batangura kuronka ama contrat ya 10 millions canke iki donc utangure ufise flamme de la passion gusa kandi uyiteneko wowe muririmbyi wowe ufise talent yari yose mu kazi donc ugumeka kutuvra nivyo nomvuga kandi you have to believe in yourself and wizere nivyo kurakora utabyizera naho you know wige haya abantu benshi barashaka kwigira abajokone mugabo you know umuntu wese yamafise ikintu akwigisha so vers la critique donc ni ibintu byinshi vraiment but umuntu wese azogenda aravyiga nkuko nanje nagenda avyiga that's it reka ndagushimire cyane kuri kino kiganiro doje kugira na Thizzy ni kiganiro ndabizi kizofasha benshi ni kiganiro kire instructif ni kiganiro novuga kizogihera abantu benshi tonto ariko nongera ndakubwira courage kandi ushibandanye ushiramo inguvu nongera nshimira namwe bw'abakunzi ba Kazor TV kubona muduhuye umwanya wanyu mukadushigikira mubandaye munashigikira n'ibikorwa vyiwe yatwemera ibintu byinshi biryoshe yatwemereye kazoduha umuziki mwiza reka natwe tuzomufatereye mu ntoki niza ko mubandanya mudukurikirana mugira s'abonner ngaho kuri Kazor TV mugire like mugire share hariho n'agakengeri mu fyondeko hanyuma nizera ko tuzosura guhura ndabaha ikindi kiganiro kiryoshe cyane kabone ngomba sabe Thizzy asezere abakunzi ba Kazor TV. Yes wakoze cyane gose digidigi bakoze Kazor TV kunyakira kandi mwanyakiye dans des circonstances nziza atwaganiye cyane mugani wawe ikiganiro cyafashije benshi ndibaza ko kiza gufasha benshi kandi naje cyafashije kubwiwanje donc ndabahamagarira naje kusuva ku marezo sociaux yanje kuri Twitter kuri YouTube ni Thizzy THIZZY official hanyuma na Instagram, Facebook, TikTok ni Thizzy THIZZY gusa so mitege byinshi kuri Kazor TV yanduka ni abana back to back so thank you so much love neza cyane twongera tubabwira muri Kazor TV mwitege natwe by'ibintu byinshi cyane tubafitiye poa Kazor TV, we want the words, the solution of all dreams.